Mwaramutse bakundwa bene data nshuti za Kristo. Iyi zaburi ngomba dusangire nukubera yo turiko twiga amazaburi, hariho uburyohe buri mu mazaburi. Ego kuko izaburi zari reparti mu buryo bune bwiza. Ariko iyi zaburi ya 23 ibice 90 kwijana vy'abakristo barazi izaburi. Mbere n'abantu bariko ariho n'imborerwa zigenda zidandahirwa mugabo zikagenda ziririmba ngo uhoraho niyo mwungere wanje. Hariho n'abantu batazi Imana ariko bagiye bumva aya majambo bakagenda bishimira bavuga ngo uhoraho niyo mwungere wanje, kuko ni izaburi yamamaye. Bayita ko ari izaburi ya Dawidi, nivyo ana majambo Dawidi yanditse. Kandi Dawidi yayanditse mu ntego aho yari yararengewe n'ivyiza Imana yamukoreye. Maze Dawidi yihindura nk'intama, yibona nk'intama iragiwe neza, ariko ikaba iragiwe n'umwungere yitwa uhoraho. Rero yanditse avuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje, sinzokena. Avyagiza mu canya c'ubwatsi butotaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Nimurabe rero ingene iyi ntama yibona. Iyi ntama yibona iragiwe neza, iragiwe n'umuntu w'intungane, iragiwe kandi n'umuntu ayikunda cyane gose. Ndababwire, mwisi turi nk'intama za Yesu kandi turaragiwe kuko niwe mwungere mwiza. Arazi intama ziwe ivyo zikenye, arazi intama ziwe ibizitera, arazi uburyo azikingira, arazi iyo ariko arazirongorera. Andongorera iruhande y'amazi adasuma, aremesha umutima wanje. Nama za Kristo nimwizere ko umwungere turagiye ari umwungere mwiza cyane. Zaburi imwe arivuga ngo utuzigama nahunyiza nasinzira, uzigama Abisirayeli, uzigama bene Aburahamu, utuzigama twebwe, uwo twizeye atuzigama haralagi nasinzira. Aya majambo avuga ngo aremesha umutima wanje, aremesha umutima wanje. Yesu aremesha umutima wanje, Yesu aremesha umutima wanje. Hajya igituma yahereye kukuremesha, yashatse kwasira avuga ati hariho une grande sécurité, hariho ahantu uhoraho anshira atekanye akandemesha. Nico naco gituma iri jambo rivuga ngo aremesha umutima wanje gitangira irindi jambo rivuga ngo mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu, mbere naho noca mu mananiza, mbere naho noca mu makuba, mbere naho noca mu ngorane, mbere naho noca mu vyago bitagira izina, uhoraho arafise des stratégies ashobora gukoresha kugira ngo aremeshe umutima wanje naho noba ngikujwe n'abasi benshi cyane gose. Arandemesha. Twahuye n'ibibazo vyinshi cyane mu buzima bwacu, twahuye n'ingorane nyinshi cyane mu buzima bwacu, twahuye n'abasi benshi cyane mu buzima bwacu, twahuye n'amadubu menshi cyane mu buzima bwacu, twahuye n'ubworo, twahuye n'ivyago, twahuye n'ingwara, twahuye n'amananiza, twahuye n'ibintu vyinshi cyane gose. Ino musi tutwokwandika ivyo twahuye navyo, ariko hariho umugabisha w'ingabo yagiye atuja imbere araturemesha, yitwa Kristo Yesu. Aremesha umutima wanje mbere naho noca mu mwonga, naho noca mu makuba. Naho umukristo yavuze ngo naho nonyagwa ivyo mfise vyose, naho twotakaza ubutunzi bwacu bwose,
ariko tukagumana Kristo azoturemesha, adutware mu gihugu ciwe, hatagira ivyago, hatagira akarenganyo, hatagira amarira. Hariya mw'ijuru azotwicarika, aduhanagure amarira yose twaririye mw'isi, kandi azoturemesha, aremesha umutima wanje, arawuremesha. Imana yo mw'ijuru ibahezagize.